Dongeye kubaramutsa abakunzi ba Emotion Talent TV, ni Abdul Uwimana nkuko bisanzwe. Ngira nti muri rwa rukundo no muri rwa bumwe mwibuke gukora subscribe, like, share na comment. Kuri uyu munsi ndabazaniye amakuru menshi kandi meza adasanzwe, na cyane yuko uyu munsi tugiye kuja ku mirongo y'urugamba gusa. Ku mirongo y'urugamba turavuga muri Kivu y'Epfo, Kivu ya ruguru, za Masisi, Warikare, Minembwe, ahantu nkaho. So uyu munsi rero ebana ndabafitiye amakuru menshi cyane y'urugamba, meza ku ruhande rumwe, mabi ku rundi ruhande. Ku ruhande rero ari mabi urumva yuko ari ikibazo gikomeye cyane, kuko ni ibintu bimeze neza gose ku ruhande rwiza. Urumva y'ibintu bimeze neza ku ruhande rwiza, no kuvuga ngo ku ruhande rundi biba byabaye bibi cyane. Mbo kuri uyu munsi rero kabaye kabisa, sinobabesha, sinoja ngaho ngo ndababesha. Mbo mugabo rero kugira ngo tugende ku muriri, kugira ndabagire ku muriri, nashaka mbanze mvuge akantu kamwe, cyane mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda rero murabizi yuko abategetsi bagerageza kwigira beza mu gukoresha amateleviziyo, mu gukoresha abantu babavuga neza, mu gucecekesha abantu bose bavuga ibitagenda. Ariko ku by'ukuri ndababwije ukuri, novuga yuko bihaye bibacika ku buryo, kubera bivanye nuko byabaye byinshi, bitangwe birabacika ku buryo badashobora kuba muri controle yabyo, bikarangira rero n'abandi bantu bo ku ruhande babimenye. Muri cya gihugu rero bise Singapore ya Afrika, nagira ndababwire yuko bageze ku rwego rwaho abene gihugu baja kuvoma amazi bavuye mu Rwanda, bakaja kuvoma amazi mu bindi bihugu. Mama yake na mama yangu, mimi nakwambia habari ndo hiyo. Abantu abanyagihugu n'ukuri bariko bagenda kurondera amazi mu bindi bihugu. Ibaze nk'ubu uri mu Burundi, bigasaba yuko kugira uronka amazi meza yo gukoresha ugenda kuyahiga muri Kongo. Bagorwa no gukora ingendo ndende bambukiranya umupaka baje kuvoma hitwa hafi mu gihugu cya Uganda, ibintu bavuga ko bitana gato kuko ngo bazashoboye kuvomayo bayagura bahenze cyane. Amazi kirakaze kandi amazi mbese gabura tukaje Uganda kuyashaka. Amazi yabuze tujaga kuvomera muri Singapore, karabaye muri aho rero nuko tutashizemo video bari nkuko wo buhagaze bubanza werekana muri ko hari n'abajya kuvoma mu Buganda kongurongera. Ikibazo cy'amazi cyane kirabangamiwe cyane. Iyo ubonye amazi nyine yabuze ujya gucyaha. Ikibazo cy'amazi muri Cyanika, amazi gari kuba makeya. Ikitoro tukaba turi kukigura ku mafaranga 700 500. Mu bantu bagiye bayabika mu bigega, bane bari bafite nk'ibigega by'amahema. Isuku si yakorwa gute rero nkaje umusaza. Mfite abakozi kurindana nako kangana na. Ariko akakundiza kakazana amafura, none yabo tukasa
tukajya turahunguza ibitambaro mu mibiri no mu maha kure uzi ko abana bo hari ko gugize n'ahandi hazi ingaruka nuko abana murumva ariko abantu ukuntu bagowe sinzi yuko abantu bariko baratahurira ibintu ukuntu abantu bagowe kubera uburyo bagurwa no kubona amazi bigatuma bambukiranya umupaka bajya kuvoma mu kindi gihugu. Aba baturage barasaba ko hakwegerezwa amazi kugira ngo baruhuke izo mvune zose bahura nazo bambukiranya umupaka bajya kuvoma amazi mu kindi gihugu. Murabyumvise nagira ndabahe gatoyi gusa ku makuru yo muri Singapore Afrika. Mama yake na mama rero abo bantu mwibuke yuko bari mu gihugu cya gihugu iyo havuzwe Uburundi bumva interahamwe bumva abicanyi mbo cya gihugu abategetsi baho bumvishe akabazo gatoyi gusa baba basimbiye hejuru kuvuga yuko abategetsi b'u Burundi ataco bashoboye ataco bagize ata kintu na kimwe basi bashe gukora yuko uburongozi buri ku butegetsi uyu munsi mu Burundi ataco bashoboye gukora ibintu gusa yuko ngo ibikorwa byacu ngo yuko ngo ibikorwa by'abari ku butegetsi mu Burundi ngo ari ubwicanyi ngo ari ukugirane sivyo mwumvise abajya imitanga ariko hari umuntu murazi umutanga abantu bo kuri yica no muzonyandikire murazi ikintu bita umutanga kubisanzwe umutanga nturibwa sinumva rero yuko mu gihe turi mu myaka y'ibihumbi 2020 hanyuma ibihugu bikaba bitwagwa n'abantu bigeze kubaho bakabona ubuzima bakaba mu nzara bakagirane hanyuma bikongera gushika yaho igihugu kiba mu buzima bwo guteka uburengeti. Inzara nk'iyo yarabaye mu gihugu dufate nk'u Rwanda habayeyo inzara yitwa Ruzagayura, inzara yitwa habayeyo inzara nyinshi abantu barabibonye. Ariko bigenda gute ngo abanyagihugu bagira inzara? Cyukora gusa no gukubita hasi ibyo kabatunze byose gukubita hasi ibyo barondereramo uburaro n'uburamuko, ibyo barondereramo imfungurwa, ibyo barondereramo uko bajana abana ku mashuri, ibyo aho baronderera urumva ugasanga no ugumufuta abantu ukabugarira amazu ngo nta suku bafise, ubizi neza yuko hari amakampani ajejwe gukora isuku ntiwayabwiye ati kuki mudakora isuku hariya, ariko kubera yuko uzi iyo kampani ari ya generali ukaba udashobora kuyikoraho ngo ugende ngo ubwire umuntu ati genda mwa kampani mwe ntimuriko murakora neza, ukagenda kugaya igihugu kugira ngo bari bo garuka kubikora kandi ubizi neza yuko batanga amafaranga yo kubikora. Icyo nico gihugu, ibi bintu rero turabivuga babandi bahembwa amafaranga yo kutubuza gukora, bamwe vya bihumbi bababwiye by'amafaranga bahembwa kubera yuko bagiye kuri YouTube gutuka abantu, baca bagenda muri YouTube bagatangura gusaba YouTube gufatira ibihano amacano yacu yavuze ukuri ngo yatukanye. yewe karabaye ariko nta kundi, ubuzima nubwo nyene. So reka rero tugende uyu munsi sindabatebera tuje ku mirongo y'urugamba. Ku mirongo y'urugamba nagira ndababwire yuko gushika uyu munsi sinza kubabesha ahitwa Minembwe Centre n'uyu munsi haracafiswe na AFC M23 niyo igifise ahitwa Minembwe Centre. Ariko
reka tuvuge aho uyu munsi wazalendo bafise, kandi mwibuke yuko ubu unye wazalendo bamaze kwiyemeza yuko ahantu bazofata hazoba hameze nk'ahafashwe n'ikimara. Uyu munsi wazalendo bafise ahantu hitwa Bijojo Remera, aho ni muri Kivu yepfo. Bakaba bafise ahitwa Kabanja .0, Kipupu, Mikenke, Kageregere, Rurambo. Aho hose ndababwiye ni hafi ya Minembwe, mugabo Minembwe ni mu Minembwe, ariko icitwa Minembwe centre n'uyu munsi n'aka kanya tuvugana kiracafiswe na RDF AFC M23 twirwanira, nibo bagifise aho hantu. Ariko nkaba no bamenyesha yuko ivyo onye bidakwiye kubakanga, naho bariko baragerageza, kuko naronsa amakuru yuko nk'ahitwa Kabanja, ahitwa Kabanja imigwano yahabereye, drone za FRDC zakubise RDF AFC M23, zabakubise ziracuma parahava. Uko n'ukuri ndababwira jewe kuri iyi cano abantu, reka ndabibutse ikintu kimwe, nizo ntege ziwanje nkeyi kabisa. Iyo ntafise amakuru nizeye yo ku rugamba, simvuga amakuru y'urugamba, ivyo murabizi. Sinshobora kuvuga amakuru y'urugamba ntafise amakuru y'urugamba yizewe, murabizi ibyo bintu. So rero nobabwira yuko tugiye muri Masisi, ahitwa Sake, haye ambuscade. Nobabwira yuko yakozwe na wazalendo, igakorerwa kuri AFC M23. Aho nobabwira yuko yari imiduga itanu y'abasoda ba RDF AFC M23, aho muri Masisi, muri miduga itanu, ahitwa muri Sake, muri iyo miduga itanu yari abasoda ba AFC M23, ibiri yahiye iratokombera, yose iratokombera, nta musoda numwe yavuyemo ngo yakomeretse canke yafashwe. Ayo makuru ntibababeshe. Nta musoda wa AFC RDF AFC M23 yavuyemo ngo arafashwe ngo canke ngo yakomeretse. Iyo miduga ibiri yahiye yose, n'abari bayirimwo bose. Umuduga ugira gatatu niwe wagize ibibazo. Nibaza yuko abari barimwo nimba bagize amahirwe, shoferi ntapfe, ngira niyo mpamvu bahavuye, nayo ubundi bari bagize ikibazo. So izindi zabandanije, mugabo iyo miduga itatu yahagiriye ikibazo, hagiye itatu, mugabo muri iyo itatu yagize ikibazo, muri iyo itatu yagiye harimo imwe n'ubundi yari ifise ikibazo gikomeye cyane, ariko ibiri yo yahiye iratokombera. Aho rero nkaba nobamyesha yuko ku by'ukuri wazalendo, IBU, FDNB, FRDC, ndababwira yuko bari mu kazi gakomeye cyane, kandi ntihagire uwidoga ngo avuge ngo ibi
narababwiye ikintu kijanye n'urugamba so ubwa mbere urugamba mwibuke yuko umenya uko rutangura ntumenya uko ruhera. Ico nico nobabwira, umenya uko rutangura ntumenya uko ruhera. Kandi ku rugamba uko ugira imbinu zo gukubita umwansi wawe niko n'umwansi wawe agira imbinu zo kwira nawe yo gusekura. So rero uyu munsi muri aka kanya nobabwira ngo ni twebwe turi hit. Wazalendo bari hit. Wazalendo bari hiti kabisa, ibintu bimeze neza cyane. Nayo makuru no bahereza. Ego kandi muvyizere ivyo ndababwiye niko kuri. Wazalendo bari hiti cyane muri iyo mihana yose ndababwiye. Bijojo, Remera, Kabanja, Pwenzero, Kipupu, Mikenke, Karegerege, Rurambo, aho hose nababwiye ngo Wazalendo muri akanya nta wubavugira muri yo hano. Kandi kuri yo kwizera dufise nuko uyu munsi hatandukanye nejo, ntabyo kuvuga ngo turasubira inyuma. Nisonga mbere tubakamate na mikono. Songa mbere tubakamate na mikono. Nayo makuru no babwira kubijanye n'ibiri ku rugamba uko niko kuri. Nihagira ubahenda ngo uramona ngo Wazalendo ngo bakubiswe nyanyanyanya bakubitwa he. Wazalendo ubu bararakaye imibiri yose yabo mengo bayisize piripiri gukubita abanyaruzi. So ukuri no babwira nuko ukuri nemeza kandi nizera nuko FRDC na Wazalendo na FDNB mu mutekano wa Kongo ni karahara mu ruganda ntibacura. Kandi uko vyogenda kose ururumba tuzorutsinda. Ntabwo ntibizoshoboka yuko inkotanyi zisubira gufata igihugu ca Kongo. Ndasubiramo, ntibizosubira kubaho ko inkotanyi zifata igihugu ca Kongo. Ntibizosubira. Nta nkotanyi zosubira gufata igihugu ca Kongo. Ngo mufate igihugu ca Kongo mu gitware mwica abakongomani mubajya mubicaye ko umukoshi wa mbere ibyo mwigize ngo muriko muragwana urugamba mufata abana ku nguvu. Gufata abana b'imyaka 4 ku nguvu mwankotanyi. Abana b'imyaka 4, umwana afise 4 byukuri. Iyumvira uri umuntu w'umupapa ugasanga umwana wawe w'imyaka 4 hari ikintu cy'igipapa na cone kigwaye amasida kigwaye ibiki cyamufashe ku nguvu. Umbwira ikintu wo kuyumvira. Umugore wawe mushikawe naho yo bari mubyara na mama wawe wiyumvira inkotanyi mwiyumvira inkotanyi ziza zigafata umugore wawe ku nguvu n'abana bawe zigafata umwana wawe w'umukobwa ku nguvu. Umugore wawe abona, abandi bana bawe babona, nawe uraba kugira zikwice mu bwonko. Hari genocide irenzi ngo bariko barahiga ngo abajenosideri muri Kongo. Mwarapfuye muzopfuko nyene nta nico muzopfa mwimariye. Nico gihugu Imana yari yakibahaye mwagifashe uko mwagifashe muzokivamo. Ndababwira mukivamo mwabajenjeka. Fata abagore ku nguvu abagabo babo babona. Murazi ikintu muba mwononye ku bwonko bw'umuntu. Gufata mama wiwe umwana ugafata mama wiwe ku nguvu abana biwe babona baraba ukabategeka yuko baba bicaye ngaho kugira ngo babone ibyo ukora. We oya nkotanyi ico no babwira
mugiye kubona ibara ku mutemere, kandi ndababwiza ukuri ntabwo muzosubira gufata Kongo. Ntimuzosubira gufata Kongo mwebwe ibijojo gusa. Hano fata umwana umuntu afate, nta n'ikindi kintu cyatumye jewe mpaguruka kumva ko mufata umwana w'inguvu. Bro, gusama birabaho, kwifuza birabaho, mugabo hatarimwo ubugizi bwa nabi, kwica abantu wabigambiriye. Nta mugabo yogira itama y'umwana w'imyaka 4, imyaka 4, 5, 6, 7, 8 ukambwira ngo yoba arita. N'ubwicanyi ni genocide mu zindi. Umwana azovuga akure yarapararanganye mu mutwe, ntazogira akamaro amarira igihugu ciwiwe. Muri ko murica abakongomani mu bwongo, ikintu cya mbere mukora no kubica mu bwongo kugira ntibazogira icyo bamarira igihugu cyabo. Barababeshe kuri Kongo ya Felix Tshisekedi ari we perezida hajya, umugabo yubaka ibarabara riva Kinshasa gushika Bukavu, mwamabyimwe gushika Bukavu. We imbesire, urya n'umugabo. Kongo agira yihindure. Mwebwe mwamutanye nimugira n'Imana muzoba baboye muri Kongo, mwamihimbirimo. Ntawe uzobakumbura, umugani wa Karasira. Ntawe uzobakumbura muri ba shetani, ntawe uzobakumbura. Karasira yaravuze ngo ntawe uzogukumbura shetani, kandi ibyo yavuze twarabyumvi. Ntawe uzogukumbura mwankotanye mwe, ntawe uzobakumbura. Kwica abanyarwanda mukabesha abatutsi ngo mugwanira abatutsi, nabo mukabagegena, mukabasahura, mukabamara. Ndabavumye.